Turaramukije mu izina rya Yesu. Uyu mwanya turatanguye n'ikiganiro cyacu ca mbere nkuko twari twarabivuze mu majambo y'intangamarara. Turababwiye uko tugiye kuzosangirira hamwe ikiganiro Bibiliya irisobanuye, kikaba kizotangurira mu gitabo ca mbere ca Bibiliya citwa Itanguriro, bazishika kubandanya tugivyigwa. Uyu munsi rero icigwa tugiye kwigira hamwe kiratuzana mu gitabo c'Itanguriro igice ca mbere umurongo wa mbere hamwe n'umurongo wa kabiri. Aho naho harasomeka ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Umurongo wa kabiri, isi yari ikiri ubuziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari upfutse idamba, kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Umuntu arashobora kwibaza ibibazo bitandukanye amaze gusoma gusa iyi mirongo ibiri. Isi yari ikiri ubuziba gusa, kandi isi yari ipfutswe n'amazi hamwe n'idamba, mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru. Mbega none ikibazo umuntu ashobora kwibaza ni iki? Imana yafukuye isi kubera iki? Ni icyahe gituma Imana iza gufukura isi kugira ngo iremere ko ibintu bitandukanye tubona hirya no hino bikikije abantu, ivyaremwe, ibikoko, ibivuga n'ibitavuga, kugira ngo Imana ifate intego yo kuremera ibi bintu ku isi? Ni kubera iki? Ibiri mu bibazo tuzogenda twishura. Hama rero hari ikindi kintu gitangaje kiza kuba tumaze gusoma imirongo ibiri. Shaka kugira ngo igihe dutanguye ibi vyigwa tuzohore dusabikaniriza hamwe kugira ngo bidufashe kwagura nkuko twabivuze ikiganiro ari Bibiliya irisobanura. Yashe Yohana igice ca 12 baratwereka intambara yabaye mu ijuru. Yashe Yohana 12 umurongo w'indwi haravuga ngo mu ijuru havyuka intambara, Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya ca gisato. Igisato kigwanana n'abamarayika bacu, ntibatsinda, kandi mu ijuru ahabo ntibakiboneka. Umurongo w'icenda, ca gisato c'amahero kirakorogwa, niyo yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari kw'isi bose. Gikororerwa kw'isi, abamarayika bacu bakoranwa naco. Umurongo w'icumi, mu ijuru numva ijwi rirenga ati, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data akororewe hasi yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamunesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Nuko noneho munezerwe. Umurongo wa 12, mwamajuru namwe abayabamwo, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umugwanizi abamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Bejeje gusoma amajambo byashe Yohana igice 12 umurongo w'indwi gushika ku murongo wa 12, batwereka havyuka intambara mu ijoro, Mikayeli n'abamarayika biwe bagwana na ca gisato. Hama twabonye amajambo akomeye cyane yatweretse ukuntu igisato catsinzwe. Igisato naco batubwiye izina ryacu ni Satani. Hama ngo barakorogwa bava mu ijuru, bakororegwa hehe? Kw'isi. Abamarayika ngo abari mu ijuru munezerwe, ariko ngo akaga kabonye n'isi, kuko umugwanizi abamanukiye. Ikibazo kindi kigira kabiri cyo kwibaza, hari ruhande y'ikibazo cya mbere twibagije, mbega uyu mugwanizi kakorewe ku isi yakorowe ryari? Kubera iki aje kuri iyi si yacu? Ibyo byose ni ibibazo ushobora kwibaza bikeneye kuzotangirwa inyishu. None mbega Imana iza gufukura isi, uyu mugwanizi yagararije mu ijuru ari ku isi? Cyanke mbega uyu mugwanizi isi yoba yarafukuwe hamaze kubaho hanyuma, cyanke yarahari isi ifukugwa ahari? Ibi byose nibibazo utegereza kwibaza kugira ngo dushobore gutahura neza na neza ingene ibintu byatanguye n'umuzi w'ingorane, nani majambo bidufashe kwagura dutahure ukuntu ibintu byatanguye gutakaza urutonde, kandi bimaze gutakaza urutonde byafashe inzira. Iyo nzira ituma na n'uyu munsi byaradukurikiranye, ruba urukwega kwegane rwashishikaye kubandanya kugerana n'uyu munsi, kuko ibintu byatanguye gutakaza urutonde. Kuva hehe? Kuva mu itanguriro ry'ibintu. None rero uyu munsi
ndagomba kugira ngo tugire intambuko y'icyo dushyitseko. Ego umuntu asanya mu gitabo cy'itanguriro atangura kubona mu itanguriro igice cya mbere batubwira ukuntu irema ryagenze, ariko tubanze turengane igice cya mbere, nibyo tuzasubira tukigaruke ko twegere imbere gato tuje ku gice cya kabiri. Hari impamvu mvuze ngo tuje ku gice cya kabiri, kubera yuko mu gice cya kabiri hari ikintu gikomeye cyane kidasanzwe tuhabona. Mu itanguriro igice cya kabiri ndagomba tuhashike ikintu tuharaba. Itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 15 turasoma mu izina rya Yesu. Hari amajambo avuga ngo uhoraho Imana ajana wa muntu amushyira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukijye ko ukugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzi ukijye ko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Bagenzi, Bibiliya ndayikunda cyane. Nimwibaze namwe, turi mu itanguriro kabiri igice 15, Imana yaremye umuntu imujyanye gutembera mu itongo rya Edeni. Hama imujyanye gutembera mu itongo rya Edeni imushikana ahantu hari ibiti byinshi. Imana yari yaremye ibiti birimo ibyamwa n'ibitariko ibyamwa, ibiti by'uburyo butandukanye, ibyaremwe ibimera bitandukanye, ibikoko. Hamira abwira Adamu na Eva ati igiti cyose cyo muri iri tongo mwemererwa kukijya ko uko mushaka, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntimuze mukijye ko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Uyu ni Adamu bari. Twibaze rero iki kibazo hagati y'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi hamwe na Adamu. Mbega n'iki yatanguye kubaho mu itongo rya Edeni? Birumvikana hatanguye kubaho igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, kuko Imana yaje kwereka Adamu ibintu yahejeje kurema mu ndwirema. Ibyo nabyo tuzobiraba mu kigwa gikurikira. None rero nimwibaze namwe, Adamu ikiremwa kiremwe kivuye mu biganza by'Imana, cyari kirema gitunganye, cyera, kigororoka, kitagira agasembwa. Tuzobibona mu kiba kigira kabiri, igihe cyose Imana yaje kurema yabona ngo ibintu ngo byaba ari byiza, maze ngo bukagoroba bugaca uyu munsi runaka ukarengana. None rero imbere zacu turiko turabona uyu murongo wa 10 byasho witanguriro kabiri utubwira ngo Imana ibwira Adamu ngo igiti kimekana cyiza n'ikibi ntuzukijye ko, umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Nari majambo birumvikana ko Adamu aza kuba mu itongo rya Edeni hasanzwe hariho ikibi gihari, hama umuzi w'ibi byose ni Satani. Rero tumaze kuraba amajambo ya Bibiliya idushingira ntahe yuko hagati ya Adamu hamwe na hagati ya Satani niwe yatanguye kubaho kuri iyi si turiko. Iyi si yacu inzobere ya mbere yayibaye ko ni Satani, kuko Adamu aza kurima mu itongo rya Edeni ahasanga igiti kimenyekanisha iciza hamwe n'ikibi. Kuri iki giti rero hahagaze ibanga bitegereza kuzohishurirwa ryo gutahura mbega ni kubera iki igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi kibonekanya mu murima mwiza, umurima utembera mu kayaga keza, umurima urimo ibiti byiza, umurima urimo ivyamwa bitarashikirwa n'icyaha, umurima ubonekanyemo ibiremwa vya mbere, abavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva batagira gasembwa bavuye mu biganza by'Imana. Ariko uyu murima turawubonyemo agasembwa kadasanzwe, igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kandi rero iki giti gihagaze ko ibanga ridasanzwe. Adamu na Eva bari bavuye mu biganza by'Imana, mugabo baravuga ngo igipimo cyanyu cy'ubwizigirwa, igipimo cyanyu cyo kumvira, cyo kunyubaha gihagaze kuri iki giti. Nimutakijya ko muzobaha ibihe byose, ariko nimwakijya ko no gupfa muzopfa. Mbega none uru rupfu nabwo ruje gute? Dutegereza gutahura impamvu urupfu ruje. Mu byigwa byacu tuzobandanya kwiga, turabasaba ngo tuze tubandanye tubana dutahure. Rero nta wundi muntu ibi byose biriko birava ko, nta wundi muntu aya matangazo
atanguye gutera ubwoba Adamu na Eva bari mu itongo rya Edeni aje kubera ca kiremwa kibi cagumukana Imana mu ijuru. Ibyo nabyo tuzobiraba mbega cagumutse kubera iki kiremwa cyamaze gushika mu itongo rya Edeni Adamu aremwe ariho kiri kimwitegereza. Imana irabwira Adamu ati Adamu naho ibintu byose biri mu itongo rya Edeni ndabikuremeye ego hariho ibiro kugira ngo bikunezere bituma ugira akayaga keza haba ibiti byose fungura ariko niwagera kuri iki giti ntuze ukigeko Adamu umunsi wakiriyeko no gupfa uzopfa. Bagenzi ndagomba kugira ngo mutangure kwibaza kuri aya majambo adasanzwe kuko iki giti gihagazweko n'amateka yose y'isi. Namba ibintu byarafashe urutonde tuzobimenyera aha hantu, namba ibintu byaratakaje urutonde tuzobimenyera aha hantu nyene. Bega ibintu nibyaba byaramaze gutakaza urutonde ibi ntago tubikekeranya kandi ntago bikidehwa byaratakaje urutonde kuko twegeye imbere tuzoshikara kubona neza na neza ukuntu ibintu byagenze mu itongo rya Edeni. Mbega Adamu na Eva babandanije abizigirwa ku Mana mu by'ukuri igiti ntago bagikoze ko. Rero mu cigwa kigiye gukurikira imbere tuzoraba turabe ukuntu ibintu byagenze ko Adamu na Eva uko byashishikaye kugenda kugira ngo turabe mbega mu by'ukuri abavyeyi bacu ba mbere bamaze gushika mu itongo rya Edeni hama Imana ikabaha amategeko adasanzwe y'ukuntu bazobaho. Ayo tuzera mu cigwa kigira kabiri ko kizobanza guca kwirema. Mbega abavyeyi baba yabizigwa ku Mana iri tegeko Imana ibahaye bararyumviye? Tumaze kubona uko ibintu byagenze bizodufasha kubona ukuntu ibintu byagiye birakurikirana. Icyo gituma ndabahamagara bene data mu nyumviriza kugira ngo igihe muri ko murasubiramwo amajambo y'ikigwa ca mbere buri muntu wese yicare hasi yumviye kwitanguriro kabiri umurongo wa 17. Igiti kimengarishiza n'ikibi hagati mu itongo rinejeje, itongo risa neza ririmo ibyiza byinshi binejeje ariko habonetse ikintu kizana gasembwa. Kandi iki kintu kije gutera ikibazo mu mutima wa Adamu, kije gutera ikibazo mu mutima wa Eva. Hari ikindi kiremwa camanukiye isi kandi ngo camanutse gifise inzigo nyinshi, gifise umutima mubi. Mbere n'ijuru ryatuburiye ngo akaga kagiye kubona nabo bari ku isi. Rero mwene data kubera kuri isi wiyumvire kuri aya majambo ari mu itanguriro kabiri umurongo wa 17, wiyumvire kuri aya majambo ari mu byasho Yohana 12 umurongo wa 12. Akaga karamanuka isi yacu. Mbega none akakaga kazodufasha gutahura urugero rungana gute rw'ibintu byabaye mbere na n'uyu munsi byakurikiranye mwene Adamu mwene muntu. Mbega none abantu twararekewe ngaho canke ibintu byagenze gute? Imana nyiramahoro ibahezagire, Imana nyiramahoro iduhezagire igihe tugiye kubananya tuvumbura mu jambo ry'Imana, tuhishurirwe ukuri kw'ijambo ry'Imana maze ukuri kubashe kutubatura kugira ngo tuze tushike mu bugingo budashira. Ibi nivyo ndabisengera nanje ndabyisengera nkuko muri Yohana hatubwira ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegembya. Wira mwene data tubane igihe tuvumbura mu kuri kw'ijambo ry'Imana maze ukukuri kuduye kubatugwa kugira ngo twitegure kuzokwibanira n'umwami. Ibyo ni ibintu basabira nanje nisabira mu izina rya Yesu, amen. Tubibutsa ukanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro bigiye kubandanya muzohore mubihabwa uko urutonde ruzobanira gukurikirana. Imana ibahezagire ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze Imana yacu kukuri kujambo ryawe ushaka kuduhishurira. Mwami turamenye muri iki cigwa yuko imbere yuko abavyeyi bacu ba mbere babumbirwa kuri iyi si mu itongo rya Edeni ikibi cyane cyashitse mu isi. None rero ndakwinginze Mwami ngigihe tuvumbuye aya majambo uduye gutangura kubona ukuntu ibintu byatakaje urutonde kuva mu itanguriro maze twege dushika ko n'amaherezo y'ibihe biduye kumenya ukuntu twifata kuko twamenye uko intango yagenze tumenye ukuntu twifata mu iherezo kugira ngo tudatakaza impembo yacu kandi twimirije guhabwa ibyasezeranywe. Ushishikare kuduha umugisha no kudishurira byinshi mu kuri kw'ijambo ryawe mu izina ry'umunyabasha Yesu Kristo.